Bakunzi ba B-Info Plus kenda baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cigenekezo rya gatandatu kwezi no kwa gatandatu uno mwaka turi mu 2026 ngo bisanzwe turagarutse ku mirongo y'urugamba kugira ngo tubabwire ivyinshi na cyane kuri ko biraba kuri uno munsi dufite vyinshi byo kubabwira ariko mu nkunde manze mikaze umusanguzi wacu hama twinjire mu biganiro nyizina bwana umusanguzi nizere yuko umunsi uri kuragenda neza. Urakoze cyane bwana journaliste genda aho ndakomeye ibintu bimeze neza no munsi kabisa uri kuragenda neza areka ndakuramutse nawe rero nizire ko nawe ibintu ari wa neza nce ndamutsa kandi n'abadukurikiranya aho bari hose kayo twabaye ikiganiro turabereka ingene bano ba zino nyanka Burundi nkoresha imvugo bariko barigovyora mu kurema mu kurondera ibyo borema kugira ngo bashobore kudestabiliza abarundi muri kino gihe turi mu matora. Twayavuze neza utarabye ico kiganiro tumusaba ikiganiro duheruka gushirako aca abibona. Reka rero ndabaha ikaze abadukurikiranye bose aho bari hose cyane gose bwana musanguzi uno munsi dufite vyinshi byo kuyaga duhere neza na neza muri territoire ya Karehe aho biboneka yuko iyi Wazalendo ifise target ni ukunda kubivuga yuko Wazalendo y'iki gifise iri determiné ifise objectif idasanzwe inyuma yo gukubita M23 muri Katana na Kabamba uno munsi naho bakomeje gukora ibikora inka niko no bivuga ibi biri mu makuru twateguriwe uno munsi umusanguzi aza kuvyinjira mu mizi turaza gusimbira no muri territoire ya Walungu muri Kirungutwe ku munsi wejo naho hashoboye kuba bidasanzwe ahi Wazalendo yafashe ibitari bike na cyane mu ngendeshwa uno muhari w'inyeshamba M23 basanze bifashisha ndetse banafatiramo n'abarimwo bose. Rero imbere ko tuja mu kiganiro nyezina nongiye gushimira cyane bana atako batagira kugira ngo batwereke yuko B-Info ari yabo na cyane mu kuduterera uburyo bumvise akamwe yuko tugiye duhindura ibigiye bitandukanye na cyane mu kubaha amashusho agezweho mu biganiro tuzoza turabaha mwino minsi ndetse tuyabahere no kugiye. Rero ndabashimiye cyane ndanatumira cyane n'abandi bose atarabikora kugira ngo kano kamo ubishoboye ashobore kukumva. Rero mu nkundire nongere mikaze umusesanguzi wacu nabwiye ko tuyaga vyinshi ndazi nawe yabiteguye murabizi yuko atigera adutahaje bwana umusesanguzi ikaze ni gwawe ndetse utubwire cyane ivyabere ngaho muri territoire ya Karehe. Urakoze cyane bwana journaliste areka kwanza genda babwire bafata gatebe bicare kuko ni wohoro bibabwira mugabo kuri incuro gende ndabibasavye abadukurikiranye n'umufata gatebe mwicare tubayagire kuko amakuru ari ku mirongo y'urugamba ni menshi cyane gose. So bwana journaliste uvuze ngo tuje kuganira ku byo muri territoire ya Karehe na Walungu mugabo je nshima kwanza gutangura muri Uvira kandi kuko ibi biriko biraba muri Karehe na Walungu bifise base muri Uvira intondero ko ni Uvira. Yes, twababwiye mu gatondo yuko muri Uvira ejo hafashwe amaneko abatasi binyeshamba za M23 na RDF. Ivyo byabaye mu gihe General Amuli ya Kutumba shirako na William yari yakoranije abo bita aba generale cyangwa se aba generaux bose ba Wazalendo kugira ngo bapange neza akarere barabingene bashobora gufata ikibuga c'indege ca Kavumu bace bajaniranya n'igisagara ca Bukavu. Aha rero novuga yuko inkono iri kuziko iri kirasha kuko uravye ingene nama yagenze na resultat ziko ziragaragara ni ibintu bibonekana yuko bayaza amasigara yes so dusimbire rero muri Karehe nko wakivuze bwana journaliste hirya yejo hari ku munsi wa gatatu nimba ntihenze niho aba Wazalendo batanguje intambara hano muri territoire ya Karehe neza na neza muri Katana na Kabamba barakoze ibikora inka bararasa kabisa zinyeshamba za M23 zirabura uko zibyifatamwo nyinshi zica zisubira inyuma usibye ko hariho nizitari nke zapfuye ndetse nizafashwe mpiri. Aba Wazalendo rero
ibigwanisho bakuye hano muri Katana hamwe na Kabamba ntibashimye kubitwara mu biko baciye bavuga ati ahubwo nyabuna ibi bigwanisho turabona yuko duciye tugaba n'ibindi bitero ku birindiro by'izinyeshamba bizotuma ahubwo tubirukana byihuse. So bivuze ngo rero haciye haba imigwano ikomeye cyane yatanguye uyu munsi saa 9 z'ijoro. Urumva bana journaliste muri plateau kenshi bakunda gutangura saa 1 y'ijoro hajya muri za Minembwe zande, ariko aha hoho batanguje intambara saa 9 y'ubucagucagu niho kabisa bagavye ibitero biremereye hano muri Hiusi hamwe na Ruiro, aho kabisa ibintu byakoretse simbona ingene nogereranya operation nizimaze kuba. Iyi niyo operation ya mbere abawazalendo bakoze yafunga kinywa na mvako. Wumve ngo hageze saa 4 ya gatondo abawazalendo bamaze kwigarurira ibirindiro byose bagavye ko ibitero. Si no kuvyigarurira gusa bishinyeshamba zitari nke za RDF na M23 abasigaye bakoze iki? Bataye ibigwani. Rindira kwanza rindi twabwiye abantu bafata gatebe barindira bumvirize, sivyo? Usibye gutakaza ibigwanisho bataye n'imodoka za gisirikare harimwo na blende. Wumva uwo muriro bona journaliste ibifaro babyite urakoze bo babyita ngo nibifaro. Abawazendo babarashika kabisa barabashusha ibombe kuyindi urusasi kurundi ibifaro aba RDF barabita baromoka n'amamunisyo ya bifaro bakura mu gisagara ca Bukavu bariko barabigabira abazarendo. Si bimwe twababwira abawazarendo. Yes bijya bigisoka abawazarendo bavuze ngo bijya ni kado batuzaniye tutabituriye ni kado batuzaniye. Ahubwo rasigaye ko umuntu amenya ati none abawazarendo bazimenya kubikoresha bazovyiga bwana musisangozi basigaye bakaze cyane. Wazarendo yo mu misiyeze siyo wazarendo y'ubu urabona basigaye babombarda n'amakamu harimo ama M23 warabivuze yuko ubu barabanduje FDNB yarabanduje kabisa. Kakura biza hariho n'abafashe imyitozo ya gisirikare imisi tari miki. Yes. So bivuze ngo rero aha muri uno buce abazinyeshamba za RDF na M23 bashuye kubatakariza amakamyo ya gisirikare baratakaza amabrende ibigwanisho hamwe n'amamunisyo atandukanye. So iki kintu rero iki kintu ni kintu gihambaye cyane bona journaliste. Ibitangaza makuru byinshi byegereye abawazarendo biriko bitangaza yuko bariko begereza kandi ku kibuga c'indege ca Kavumu. Kandi ibi birashoboka. Uravye umuvuduko iyi wazarendo ifise mu bintu rikirakora birashoboka yuko bagomba kugera kandi amajanja iki kibuga c'indege ca Kavumu kuko abawazarendo ibintu barimwo biriko birasiga ubwenge. Ariko kandi ni M23 bisa nkaho iri ku marengera iriko iragenda. Ntabwo umuntu ashobora kwiyumvisha yuko ya M23 yigarurira uduce apa na Bukavu, Goma, Sake, Mino, voilà. Uyu munsi bariko bararaswa n'inyeshamba bagenze. Rega wazando n'inyeshamba cyane gose. Baje na matrikire bafise. Nazo bafise. Bariko baraswa n'abawazarendo. Tubita amayibobo basi. Oya, mwana musesanguzi. Mino misi yarakantu babahaye. None ufashe umugwanyi ukamuyibo barekanye n'amamoto ahantu bari bagiye gutora utuntu duke Kisegedi yashoboye kubafashisha. Baraberekanye cyane n'amamoto menshi y'abawazarendo. Byaboneka yuko baryohewe cyane kabisa. Tuvyite yuko rero encouragement Kisegedi y'abawazarendo yuko ariyo itumye bariko baragwana nk'abisizi piripiri. Birashoboka kuko yaberetse kabazi yari karabaha agaciro kuko sijyambere bibaye bo sijyambere bona journaliste. Ariko tugiye kuraba ya M23 imwe bahaya ngo iri mu bisirikare bya mbere muri Afrika ngo ni gisirikare cirukanshije ingabo z'u Burundi niko bavuga. Ikabiri kiraraswa n'abamayibobo. Erega abajya bakuru n'abanyonzwe iyo babaha inko bakaza ku mafro bari ku Messi M23 cyane gose. Je kijya kintu ndabona ko Kisegedi ntibacimvire ko neza mu gihe bari ko babona ko M23 iriko irabamenasa bajya bakuruna
bari kubashirana bakabankadira babaja yes abakuru na ego bakabazana karo barasana nizi nyeshamba Cane gose. so rero uravye aba bawazarendo bariko barirukansa izi nyeshamba zigata apana inko birasanzwe tuje kuri tuje ku bifaro bagati bifaro brand urasa ntitoboke cyane gose ucamva yuko M23 kwisha umuntu ataye brand abayananiwe M23 yagiye irikiragenda naho basigariye bivuze ngo rero nakanyi sase gusaba wazendo bakadendo cyane gose bwana musisanguzi duhita twirukira muri rucuro karungutwe muri warungu ye muri karungutwe amazina yo muri Kongo aragoye kuvuga abantu benshi baba bahazi baze baratuyanganira cyane kuko utazi we ntashobora kumenya ko tuvuze ikosa bwana musisanguzi ku munsi weje habaye ibidasanzwe ahiwaza rendo nyene ikomeza gutangaza abantu. Yes, bwana journaliste narabwiye badukurikirana yuko atari amakuru yose tubashikiriza kuko ntabwo turi imana ngo tubonere ibintu byose hamwe ariko iyi nkuru yo muri warungu yo nayimenye nuko gusa ibikoresho bitadukundiye so neza muri kirungutwe aba wazarendo barakoze operation miwe ni operation vraiment yo mwibanga uraza gutanga ajya amafoto bajya baje ba M23 baboshwe aho bashoboye gufata inyeshamba za M23 aba wazarendo ni modoka barayibaga so bivuze ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro iyi warungu izi nyeshamba za M23 zarayigaraguyemwo ibetangabo byinshi na nubu hari ubucaga gifise muri warungu ariko ibice binini biri mu minwe yaba wazarendo so bivuze ngo rero bona journaliste aba ba M23 nubwo tuguma dusemerera nibahagarika intambara basubiri wabo hajya bazoja kwibuka gutora ibuye umukukwe wagiye bazifuka bukeye bwana musisanguzi bazokwifuka bukeye nukuvuga bazofata ingingo batagishobora kumvigwa cyane gose nivyo ndiko ndabona kuko Uvira baratoraguwe warungu niko kuko kareho banabishe barabagotsa bambiki ba sigya mbere sigya kabiri Fizi nitukifisana n'amakuru yo muri Fizi tuvuga kuko namateka guma yisubiriza muri Fizi drone taje kubamesa abo wazana na FDNB barabarasa usibye no kubarasa barabadodagura ubufuni ikizi n'abavyeyi b'u Rwanda baguma bahekugwa nako nta kundi reka tukomeze kubihanganisha kuko nta yandi mahita mu bafisi cyane gose bwana musisanguzi twayaze vyinshi ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro ku munsi weje twakoze ya distance bituma tutisanzura nkuko wabivuze iyo dukoze tutari kumwe ntitwisanzura kugira ngo tubahe na cyane vyuzuye cyane hari ivyo twavuze kubijanye n'ivyatumye M23 yikura mu biganiro byariko birabera muri Qatar muri Doha bwana musisanguzi hari ibindi byinshi twashoboye kubabwira abantu byatumye iyi M23 yikura mu biganiro urashobora gufata akanya gato mbere ko turangiza iganiro ukigana badukurikirana ingene vyifashe vya M23 bwana journaliste je ndibuka kera twe tukira abana hari ukuntu twaje kurobeza mu muhana urumva nkana haba rubanza canke iki ugasanga umugiye muri nk'abana batatu bane kurobeza rero mugiye kurobeza ugasanga injya zaheze mutarashikirwa wowe mukuru wacukwega batatu cyatwitahira ntacu tuko turakora ngaho urumva so je rero izi nyeshamba za M23 mvuga yuko zari zagiye kurobeza idoha zari zifise target bari bazi yuko bagiye gukonvenka abahuza aborosha bo mu biganiro Yesu kugira ngo bashobore kuja en faveur yabo niko bari babizi rero bamaze kubona batari muri faveur yabo hacakurikiriki nukuvuga abashefu bace bahamagara abo batumye ati canga ntacu muri ko murakora hiye nk'aba bana babagiye kurobeza abonye atacu bariko bararonka ati nimuze kwitera ntacu tuko turakora niko rero byagenze kwizinye shamba za M23 amakuru tuko turonka bona journaliste aravuga yuko izinye shamba za M23 ngo zasabye yuko basizohebegwa uduce zisanzwe
ziriko zirakontora ni ukuvuga ngo aba arizo zitujera politiquement et militairement ivyo rero baravyumvise usibye katana cyo banabivuze ko bonyene barabonye yuko babuze ibintu batakagomba no kuvuga niyo mpamvu rero byavuzwe cyane yuko zino nyeshamba zikuye mu biganiro ariko ntizikuyeyo ahubwo nuko zatsinzwe ibi rero bona journaliste birabonekana neza yuko bimwe uyu president sortant Kabila yaje ashikiriza naho nibiriko ni Ventura kirasa yes nukuvuga we yaje avuga yuko batagikeneye balkanization gusa ntibagikeneye Kivu yonyene ahubwo akeneye igihugu cyose cyane gose Kabila nako Tshisekedi aveko mugabo urabona yuko ntibiriko birakunda kandi amakuru mfise uku kuntu kose nyeshamba ziriko zirakubitwa hovyo za M23 ndafise amakuru avuga yuko uyu General Masunzu uyu no apana Pacifique uyu chef d'état-major wa M23 ni Makenga yes murakoze uyu Sultan Makenga ngo bisa nkaho yamanitse inkoho ngo yarahakanye ko adasubira gukocinga izinyeshamba za M23 ngo hari ibintu nawe ubwiwe ariko arasaba batariko baramwumviriza so kandi ugiye kuraba ingene biriko yagenda ku rubuga rw'intambara birabonekana yuko hari wagahatse cyane gose wibuke yuko abandi bavuga ko gahara mu ruganda ntibacure ababo rero nka hamwe byo bari byo kuba bo batakaje Sultan Makenga c'est fini bobo M23 kayo ko bagaheze nta kindi kintu na kimwe bafise gukora ngo bashobore kuba bote ntambuko nimwe kuko aho bageze hose ni kubera komandema y'uyu Sultan Makenga yes bwana musanguzi twayaze vyinshi reka ndongene ko nakojyo kugira ngo ndagushimire cyane ndanakwikebanure nizire ko twongera guhura mu bindi biganiro yes urakoze cyane bwana journaliste reka nanjye nsezere abadukurikiranye ariko ndabibutse yuko muri Uvira hameze neza Uvira haratekanye burya rero iyo ndi kuvuga ko Uvira hatekanye mba ndi kumvuga ko no mu Burundi ari nyabagendwa babwire nuko ko wamye hafi ya Uvira situashuzizi jewe barazi ko natanga amakuru yo guhuruza sivyo mvuze ngo Uvira haratekanye mwumve yuko ibujumbura ari amahoro n'umutekano kora ko twebwe twirasa muri Kongo ukuri kwamye nta nkomanzi rero babandi baguma babeshwa ngo Uvira ngo irakikujwe ngo hejuru ngo mu kirere ngo hari amadrone ya M23 ngo hasi ngo nibo bahazungurutse nabahaye pole ndabibutse yuko M23 itanguye kwakwa ibifaro cyane gose ibifaro baratangiye kuvyako ivyo bari biteze nk'agakiza amadrone yabo yoyo ntakiguruka nazanyone bashirako ivyo bashirako zigoma zifatwa bumve yuko ntaho M23 ihagarariye wapi kabisa ntaco ariko barashabokora kandongera ko kugira ngo nikebanure abadushoboye kudukurikirana ndanabashimira cyane nizere yuko ikiganiro abenshi bashoboye kumva ivyijuriye bitandukanye na cyane update ziri ku mirongo y'urugamba kandi abashimire cyane nizere yuko twongera guhura no mu bindi biganiro si possible murabizi yuko ivyuma bimaze imisi bidukora ivyo tutifuza kandi ndabikebanure nizere yuko Uwiteka bikore twongere guhura mu bindi biganiro bye bye